Haleluya. Ndakwifurije kurongorwa na Mpwemu mu izina rya Yesu. Haleluya. Turongorwa na Mpwemu, abapasiteri turongorwa na Mpwemu, abavugabutumwa murongorwa na Mpwemu, abaririmbyi murongorwa na Mpwemu. Iryo ni ryo shengero riri vivante, eglise vivante. Iyo ni ryo shengero rizima rirongorwa na Mpwemu. Itarongorwa n'ubwenge gusa, ariko ubwenge nabwo si bubi. Urabyumva, ubwenge ni bubemo ariko Mpwemu yera bemwe. Ubwako ubwenge gusa wapi nawe bakura kandi nawe ubajana, kuko ndagenda mu buryo gatoya Mpwemu yera kugira nyarutse. Yesu adufasha, Yesu adufasha. Emera kurongorwa na Mpwemu, abagabo abagore murongorwa na Mpwemu. Yesu adufasha. Abagabo barongorwa na Mpwemu n'abakozi b'Imana barongorwa na Mpwemu usanga ari sawa. Emera kurongorwa kabajana uturongo rutwendenga muma gatuji wacu. Bemera kujana nawe, abo nta bintu bagenda baragonga, nta bintu bagenda baratsitara, gusanga babandanya neza bakagorora. Ariko abirongora canke barongorwa n'ibindi, reka. Haleluya, haleluya. Musi w'imbwa nigeze kujana n'igisiga kwa nyinabukwe. Urubugi ngoganje mami wewe irano bikore iwe wena rosa kakiza wewe irano bikore uzo tima wanje mami irano bikore muri wewe na rosa kakiza wewe irano bikore inonde moke inonde moke transforme ma vie, transforme ma vie, transforme ma vie, c'est transforme ma vie. À toi de trouver la paix et la bonne, c'est transforme. Alléluia, alléluia. Bwana sifiwe sana. Kwa mtoto wese mizina ya Yesu. Ndashimimana cyane. Ngiye kuma kandi mpagara hano. Nshimira n'ababyeyi bacu nabonye banyumvireko. Bakanyirira bagara hano kugira ngo ndetse yage ijambo ry'Imana. Na kinero hano ijambo twavuganye, ijambo ryavuga yuko tujanye ihumure mucatimbuka ryavuga kugeza n'ubu kandi hari ikibazo hano mu ijoro, hari impamvu kugira ngo ndababwire kandi narabitondeka yaradutabara mbega uhira dutabara hano yacira cyane n'ubu. Haleluya. N'ubu biracari yayo umunsi rero sinjye mbakura some ifashe ibyato by'intumwa igice cya kabiri umurongo wa mbere. Ayoweri igice cya kabiri umurongo wa munani. Ipasaro gusa kundazi y'amajambo havuga ngo kuza kwa Mpwemu Yera. Umunsi wa Pentekote ushitse bose bari bakoraniye ahantu hamwe.
haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka guhuta k'umuyaga w'inkomezi gikwira hose mu nzu bicayemo. Ababonekera imbeya zigabanganije nk'ibirimi vy'umuriro zibaja ku mwumwe, bose buzuzwa mpwemu yera batangura kuvuga izindi ndimi uko mpwemu abahaye. Igitabo ca Yoweli igice ca kabiri ku murongo wa 28 avuga ngo, hanyuma y'ivyo nzosuka mpwemu wanje kuba ari n'umubiri bose, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje, abatama banyu bazorota indoto, n'imisore yanyu izobona ivyo yeretswe. Kandi n'abashumba banje n'abahungu n'abakobwa muri iyo minsi nzobasukako mpwemu wanje. Nzoshira utwumiza mw'ijuru no mw'isi, turabandanya, nzoshira utwumiza mw'ijuru no mw'isi, amaraso n'umuriro no gufunduka k'umwotsi. Izuba rizocura umuzimagiza, n'ukwezi guhinduka amaraso, hataraza uwo munsi mukuru uteye ubwoba w'Uhoraho. Kandi umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa, kuko ku musozi Siyoni n'i Yerusalemu hazoba agakiza, nk'uko Uhoraho yavuze, kandi mu masigarira hazobamwo Uhoraho azobahamagaye. Amen. Yesu Kristo ashimwe. N'aya majambo niyo tuvuga nako manashyize mu mutima wanje, ijambo rivuga kuzura nk'umwere. Babyumva none? Kuzura nde? Kuzura nde? Sawa. Ndaja kwegaburamo agahigo cacu bwa mbere. Ndaja kwanza kuvuga ku mpwemu yera. Bwa kabiri ibikorwa bya mpwemu yera mu isengero. Bwa gatatu kuzura mpwemu yera. Haleluya. Ndabifurije mwese kuzura mpwemu yera mu izina rya Yesu. Haleluya. Mbega mpwemu yera ni nde? Mpwemu yera ni umwe mu butatu bw'Imana. Kuvuga twebwe ibyo twemera, ibyo twemera ko Imana irimo ari imwe, mbwa bikaba birimo butatu. Niyo credo wacu. Ibyo turabishingira kandi n'ukuri yabisa n'ibiri hamya kandi Yesu adufasha. Imana ni imwe mugabo ikaba yigaragaza mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere mu gitabo cy'itanguriro mu gihe kiremwa turabona Imana cyangwa muri ibitabo byose by'izano rya kera tubona cyane Imana nk'umuremyi. Mpwemu yera atagaragara cyane, aragaragara buke. Yesu wese cyane atari mu bice bike cyane. Yesu adufashe. Uso nagombye ubwa mbere turabona Imana nk'umuremyi. Ubwa kabiri tugatubona ari nk'Imana umucunguzi, redempteur. Ubwo tuyibona créateur, redempteur bwa mbere, créateur Mana muremyi hamwe tubona umucungura. Ubwa gatatu tugaca tubona mu gucunga cyagaragara Yesu nibaboneka kize n'imyaka 2000 tugereranya iheze. Yesu nadufashe. Bano n'abantu bavuga ngo urumva bavuga ngo imyaka 2000 n'amajana ngahe inyuma ya Yesu niko bavuga. Suko nyene agacaza rero mpwemu yera. Mpwemu yera nawe turamubona inyuma ya Yesu. Kandi mu mpwemu yera tuvuga ni wazorangiza byose azokura, nta wundi muhanuzi azoza wa ni wazokugarana igihe byose tuvugira aha, aya majambo yose dusomera aha, ibyo nibyo byose muririmba, ni wazokuga, nta wundi muhanuzi azoza inyuma y'uyu. Oya, Yesu adufashe. Yesu nadufashe. Ibi turabibona hano nkuko Bibiliya yabitweretse. Turabona ingene uyu mpwemu yera yigaragaje. Ariko Imana yari yaravuze, Yesu yari yaravuze yuko hazoza uwitwa mpwemu yera. Bamwe baravuga ngo mpwemu yera ngo mpwemu yera ngo ni inkomezi, mpwemu yera ni iki? Oya, mpwemu yera ni Imana. Imana mu butatu. Yesu yavuze ngo nimugende mubatize abantu, mubatize mu izina ryanjye. Atatu wa twese ni ryanjye. Imana ni ryanjye. Uyo rero mpwemu yera ni wari kukivi, bwira mugenzi wawe mpwemu yera ari kukivi.
Yesu yari yavuze ngo naraje ariko nzogenda bazonyica tumaze iminsi mikuru ya Pasika nibya ninarangiza umurimo wanje ngaha nzogenda mugabo nzoca ndugi kubundi irataruye muravyibuka yuko iminsi 10 amaze kuduga mu ijuru yaciye arongeka mpemeye nabona kugira abantu icyagaragaje cyeretse abigishwa biwe yuko Yesu yaje mu ijuru nuko yarungitse mpemeye mbere narabarenge icerekana ko umuntu yashitse mu bindi bihugu bya kure n'amadolari n'igikaino iyo wagiye Buraya cyangwa muri Amerika cyangwa n'umurike ari amafaranga yo hanze nuba barashitseyo neza tuvuga ati narabuze kuko kuburana ko bikaba Yesu adufasha n'ababyeyi bagashikirwa nereka n'ishengero rigashikirwa sema meko baba baragusengeza. Haleluya, haleluya, haleluya. Umva rero iyo mpemu yera tuvuga yaramasezerano Yesu yari yasezeranye. Imana rero Yesu amaze gusubira mu ijuru haca haza mpemu yera kugira ngo abe ari washikara kora natwe. Igihe Yesu yari ku isi ageze niho yaboneka gusa ibitangaza bikorera aho nyene, ariko ari jambo yavuga ngo jewe ni nagende yari yabindi. Yesu adufasha, Yesu adufasha, Yesu adufasha. Mpemu yera azoza cyabwira abigishwa ngo muzokora nk'ibyo nakoze mbere muzorukora n'ibirutavyo. Muremera yuko ishengero urikora byose ibiruta ibyo Yesu yakoze? Murabyemera? Waya nabonye ko atekana jewe ndavyemetse bazi gituma ndabihamye. Yesu yakoreye aho yagera niho yakwiriza imitima, aho yageze niho yakiriza abarwayi, aho yageze niho yaturira abapfuye, aho nyene gusa yarenga. Mugabo ubu turashagaje hano, turashagaje mu Isare, turashagaje Bubanza, turashagaje Muramvya, turashagaje kw'isi yose none ibikorwa bikoreka ntumva ko birengeye. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Unaza uyu munsi aza gucira imitima ingana iki, ingwara zikiraza kungana iki, abapfuye bazuruka baja kungana iki. Sema amen, sema amen. Uburongozi bwa mpemu yera bwaragutse. Iyo mpemu yera ni Imana ikorera hose kandi iri hafi y'umuntu uwo ari we wese. Haleluya, haleluya. Reka mvuge bya bikorwa byiwe rero. Ibikorwa byiwe bwa mbere uwo mpemu yera arigisha. Yesu adufashe. Mu gice cya 16 muri Yohana umurongo wa 7 no murongo wa 13 turabona Yesu murongo wa 7 bavuga ngo reka ngende niho mpemu yera nawe yocatse. Tugeze mu murongo wa 13 tukabandana duca dusanga Yesu nawe aca hari kintu yongera kuvuga ngo uwo mpemu niyaza azobarongora azobigisha. Reka mpere kuri ujya ngo kwigisha mpemu rero uyu munsi niwe ariko arigisha. Haleluya, haleluya, haleluya. Ariko yigisha ishengero, ariko aribwira amajambo y'Imana n'ibivuganaje ngo yabimbwiye. Narababwiye kare ko nigeze ku cyagiye nari kumera guhagarara ngaha. Imana mwijoro nateguye ikirambwira ngo muje kubwira abantu ijambo rivuga ngo kugeza n'ubu uhoraho harabataba, aragutaba cyangwa aragutaba. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Urumva nje gituma mpemu yera kenewe mu ishengero kugira ngo atubere umwigisha. Abigisha bariyo namuce ndazi ko abigisha ari benshi barahari, mugabo abigisha iby'ijuru neza n'ababyigishijwe n'umwuka wera. Sema amen. Tuvuga ibyo twigeneye, tuvuga iko ijuru rivuga, tubishuriwe na mpemu yera. Emera wigishwe na mpemu. Narije mpagaze aha ubu jewe ni igikoresho gusa, uti icyo bita uti cyangwa igikoresho gusa, ariko mpemu ni wa nkoresha ikora mugira. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Igisha arangora mpemu yera umurongozi w'ishengero. Aba turi kumwe bose mubona n'abarongozi batoya wabona ngenda bwira kumbiriza twese arasonje tuzohagarara namwe cyo kena ngeretse imbere nk'izi zibazira nani ngene bazoduha
tuhagarara namwe muri twese vuga muti twese vuga muti twese murabyemera murabyemera twese tutonda hano ibi ni ibyaha nyine gusa haleluya ariko nibibukunyende kuko niko yabipanze kurongo namwe Bibiliya mu gice cy'umunani wa 14 hariya mu Baroma havuga ngo abarongorwa namwe nibo bana b'Imana haleluya nakwifurije kurongorwa namwe mu izina rya Yesu haleluya abarongorwa namwe abapasiteri turongorwa namwe abavuga ubutumwa murongorwa namwe abaririmbyi murongorwa namwe iryo ni ryo shengero riri vivante eglise vivante iyo ni ryo shengero rizima rirongorwa namwe itarongorwa n'ubwenge gusa ariko ubwenge nabwo si bubi urabyumva ubwenge ni bubemo ariko mpemu yerabemo ubwako ubwenge gusa wapi nawe bakura kandi nawe ubajana kuko ndagenda mu buryo gatoya impemu yera kugira nyarusi Yesu adufasha emera kurongorwa namwe abagabo abagore kurongorwa namwe Yesu adufasha abagabo barongorwa namwe n'abakozi b'Imana barongorwa namwe usanga ari sawa emera kurongorwa kabajana uturongo rutwendenga mu mahanga wacu bemera kujana nawe abo nta bintu bagenda baragonga nta bintu bagenda baratsitara gusanga babandanya neza bakagorora ariko abirongora canke barongorwa n'ibindi reka haleluya musi w'imbwa nigeze kujana n'igisiga kwa inabukwe igisiga niyo cari caherekeje imbwa kwa inabukwe hanyuma irashikayo baca barabizimana tangura gucumba kera bacumba mu nkono zibumba sinzi kuruzi gishishikara uri no muri saro barumva ko bariko baracumba kuko batinga no mu nzu nyuma ya majambere ari umukira siko byari bimeze hama igisiga rero cumba bariko baracumba umbibwa rero yahejeje igisiga hanyuma ijanye kuvuga ngo murateka rikeya ngo kuko ngo ngwaye mu nda hanyuma rero baca bazana bikeya imbwira ajyanisha mu n'akantu yaga amabaso bacagira baratongana kinone kasha wewe none nakubwiye kora yarajanye kuba ukabugwaye utari waje kubanza wacureka reka bakabiza naje nkabyirire ati intozi ngire yameze mu nda kandi isi yose imeze gutya Yesu adufashe yigeri haga haleluya hanyuma rero gisiga cyane kugira ati jabaje kuvuga ati mujyane nangi ajya twari inzira hanyuma barana cyamisha banasaza umubyimba w'intebe kandi awiriye icyo gityo nakubwira yuko navuga yuko wocumba muto yuko je nahaze kugira byumviriza ati nuko ati kuvuga ati sitosora mu nzira gusa tuzana cyane mu byatsi isaha aho jana kubanza izogaruka umudaga w'umwanya mukuru utosanga izogaruka muri yabanje kugira abantu rero bakatumbere batanzi no muhiri wabo abagabo batanzi muhiri wabo saa 5 saa 6 saa 7 igera none kutamwe inzoga ubuyi ukazimira kwayo kubende mushaka n'ubuja muhiri wawe wongeye kwicara mu bandi bagabo babone ko uri umugabi wawe apana uganda banze umugabo yuzuye iwawe amugaruke ibyo bintu bizobikora Yesu adufasha umugabo mu bagore benshi agiye babushije mu buci wace kugira n'abagore niko kuko n'abana nge nyamaze bega ugaruka ruriyo habara maso kwa niba barani badewa haguruka maso unaze kwa kwaruka nahagarara makoze mababa ubona abana bamuti aho nako nimisanga n'inkumi gusa misanga n'inkumi aba bose nimisanga n'inkumi gusa none kabona harimo abakunze mama hanze no ntajya mwabonye
akaruka mbese muragijana umusore cyane n'ingabo icara rero sura mwicare murakoze abagabo nagira amazi abagabo batarasaza haguruka namwe abagabo n'abagore batarasaza muhagurukire haguruka icara maze abagabo b'abasaza haguruka namwe abasaza n'abagore b'abasaza haguruka kuko murakwiye kwimenya abasaza bahetse reka aho n'abasaza barimo abarimo cyangwa ntabarimo nta kibazo nimwicare Yesu adufashe ufitiye message j'ai des messages pour vous mugwi wose ndafitiye message kandi byo ndasonzerera Yesu adufashe ariko manze ndakubwira ibibazo by'umwuka namwe muyera no guhishura amabanga akatubwira amabanga ibyo ndiko ndavuga biranditse gusaza kandi gukora kuri kimwe kuduhishura amabanga tuma tuvuga ijuru tuma nawe rijendo za ijuru na munsi mwe ningisha sinda bimekani ndojayo sema amekubwa mbega ijuru liliho imani iliho shetani aliho uliho haleluya ushobora kuvuga ibyo atari mwe muyera wishuriye abadariwe mwe muyera bamuna kuya baheze wanguha uzoza gutanga raporo imbere y'Imana y'ibyo wakoze. Ntiwatumwe kwicara ngakwisi, watumwe gukora. Wakoze neza babihemberwa, wakoze nabi nyine ndongera intembo mbi. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Reka kwaruka murongo na mpemu wishurirwa. Turakeneye wishurirwa iby'amabanga iby'amabanga y'ijuru. Pawulo niwe yabitomoye neza ibijyanye no kwishurirwa ariko ntarengana. Reka muguwo mpemu yariko arakora kandi kududugana ariko aradutegura ngo adudugane mu bwami bw'Imana. Sema amen. Umviriza, Mose yakuye abantu muri Egiputa arabajana ntiyabinjije mu gihugu cy'Ikanani. Oya, byarangiriye mu nzira napfa. Yesu nawe yaraje kuducungura ariko ntiyatwinjije mu ijuru, byarangiye apfuye acaduka mu ijuru kugira ngo dutegure iwacu. Acasiga mpemu yera ntibazotujana rero, tuzoduga gute? Mwikati ya mbere Tesalonike dusomye mu gice cya 16 turabona ingene isengero rizoduga inzamba ivutse. Uyo mwuka wera, uyo mpemu yera rero, uyo niwe afise ubushobozi n'inkomezi n'ubwenge no gutahura ko kududugana. Mu Itangura 24 tuhasanga uwitwa Eliyezeri, tukasanga uwitwa Isaka. Yesu adufashe. Na Rebeka. Umviriza, ntabwo Isaka yasanze umugore wiwe yitwa Rebeka wamusanje muri kiriya gihugu, yatumye Eliyezeri. Niwe se yatumye Eliyezeri aramunzana kandi ntibahuriye muhira, ariko yamusanze muhira. Uyo mukobwa ntiyasanze uyo muhungu Isaka ngo amusange muhira, umugeni wiwe oya, bahuriye mu gahinga. Niko n'isengero mpemu yariko arageza ritungana azoridugana. Yesu nawe amanuke uje duhurira hejuru ngaho mu kirere. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Muri twemeze gute? Umviriza, yigutangaza icyo utazi kiba kiriho. Hari uburaro bwinshi Imana yatanze. Haleluya. Arasomye ngo mbere ariko araza viwe, natwe tuko turagenda buke turaduhurira hariya. Bapfiriye mu mwami, abo nibo bazotangura kuzuka. Abantu bari bakiriho nabo abo bazoduka ubwo mu nyuma, kuko abapfuye biribwa ngo iyo dupfuye tuba tugiye hafi y'Imana, tuja kuba hafi y'Imana. Ariko ngaho tukiri mu mubiri tuba turi kure y'Imana. Nicyo gituma bazotangura kuzuka, natwe duce turuba tuduge tujane mu bwami bw'Imana. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Namo niba ikinyagoya murakizi mwese, kijyana gutya kandi no kuba bakiraba
kikubavye n'ubugesera. Ariko hari igihe cacu nico gihugu umwuka wera ariko arakora, kiragira igihe cacu kikizinga gutya kikajana kikizinga, aho mu minsi kanaka hacavamwo ibinyugunyugu biguruka bicayana. Imibiri yacu nabyo biza ubutunzi mu nzabya zibumba, kugira ngo Imana umunsi umwe tuzoguruka. Haleluya, haleluya, tuzoduka tacamira. Sema amekubwa, sema amekubwa. Uzuru umutima wanje mwami, wewe yerano bikore muri naronsa gakiza wewe yerano. Navuze ngo nica tuvuga ijambo rivuga naryo, yego kuzura umwuka wera niho ndangirije, kuzura mpwemu yera. Muri no minsi Imana iragomba ibintu byuzuye, abantu ntibacitaho byo kuzura umwuka wera. Ibyo gusenga ntiragira kuko niyo nzira tuganira kurwa mbere no kwiyana kandi bakabino gusenga. Amasengesho atera hera komplete. Rimwe na rimwe turitwaza ibyitwaza mu bikorwa byinshi, amajambo ibi byose tuzobisigaho. Ndetse neza Yesu nigisha abantu kunebwa wapi bunane n'umukozi w'Imana. Mugabo mubanza mwitwara iby'ubwami bw'Imana, ibisigaye nabyo muzogirana, uburyo kuzura umwuka wapi. Ariko iyo hatabaye kuzura hakaba igicuga, muri ibyo bicuga hacaronga aho ahaje ibindi bintu bitari ibyo yo mwemuyera tugiye. Yesu nadufashe. Imana ugiye kuraba akunda ibintu byuzuye, amazi yuzuye. Dusomye muri Yohana 4:1 tubona imibindi yuzuye amazi, yuzuye amazi, abantu baranyoye barahaga. Ndakwifuriza kuzura unari impande yawe, bamwe bahaga mu izina rya Yesu. Haleluya. Kutuza amacakubiri, kutuza ikinyoma, kutuza ubusuma, kutuza ishari, kutuza inzigo, ibyo ntibivaho. Kuzura umwuka wera, ibyo ni byose biwe. Ubwa kabiri ndabona Imana ikunda ibintu byuzuye. Harandi nasomye hariya mu gitabo cya Samweli, igitabo cya mbere mu gice cya 16 dusomyeho umurongo wa 4, haravuga ibyo kwa Isayi, uvuga ngo uduzihemba amavuta ugende kwa Isayi. Manutse kandi muri iki gitabo kindi, igitabo cya kabiri cy'abandi, igice cya 4 umurongo wa 4, avuga ngo umugore n'umupfakazi bamubwira ngo genda utire ibintu byinshi, ingono nyinshi, uzuzuza amavuta, hazabonekemo ayo gutunga nayo kwishura. Sema amen kubwa. Amavuta yuzuye ni deni ririshurwa. Sema amen. Haleluya. Wapakazirema wewe yara yuzuye n'ibindi bizogenda neza. Haleluya. Wapakazirema rema ihembe yuzuye amavuta, abantu barasigwa. Sema amen. Sema amen. Reka nimona ko nasizwe, reka nawe warasizwe. Haleluya. Kumwe muyane basiga babyumva. Hari ahandi nabonye, yego ubugingo bwuzuye aho hose. Imana iragomba ko ibintu byuzura, cyo mu bintu byuzura. Gende rero twasoze muri Yoheri atubwiye ngo iki, mu minsi kuzurwa mwemu yera n'isezerano, mu minsi y'iherezo. Bibiliya ivuga ngo abantu, imisore niki bazogirana, imisore mwebwe n'inkumi, vuga mwebwe muzogirana, vuga rwose ko muri bake muzogirana. Hanyuma abasaza nabo, hanyuma tutarwera ku misore nende yongera ikirende ivuga ibyagizende. None niko bimeze, burya niko bimeze. Kera muri mw'ishengero ubu hazire byahindutse, hazire havugishwa abagabo, kera havugishwa abagore, n'abagore byacitse. Sinini n'isengero natumvise
banyuranije abagore bacereje. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Imana imeze neza, yavuze mu gihe cy'iherezo bizogaragaza ishengero riri mu mwuka no kuvugishwa birimo, ingabire zirimo. Yesu nadufashe, Yesu nadufashe, Yesu nadufashe. Hari icyabibukije rimwe na rimwe twebwe abarongozi cyangwa abigisha dushobora kukarama tukabatutsa neza ibyo ntibibaho, ukamenya ibyo tuzi n'ibyo nyine bibaho, n'ibyo tutazi biriho. Twebwe bitwahawe ingabire zose oya, mbwa twahawe kuzigenzura. Egera abakozi b'Imana mugenzure gusa, ntibavangirwe, ariko mureke. Kandi hari n'ingorane ziri mu basa nabo bamuka nyene baca bivyimbya bakikakisha ngo ubu rero ngo namenye ibwira mwarimu kuko nanjye namurusha kubona umukwaza mwarimu ntabona cyangwa bukenya. Ibyo birabaho, ibyo birabaho. Inyundo irakuranira utiki yagize mbirite bavuga ngo abatamu bazorota inzozi. Twebwe bana turashatse ubu banje Imana ntirengane yarabaze imisore n'inkumi baba bagikomeye niwe ashobora kureba kuvugishwa na Ruhiri aje yikomeye ariko ndaje ndavugishwa n'umuvugishwa mu gitama kandi nkavugishwa mbona ese ndagusenza. Yesu adufashe. Unazi niba ndavugishwa sa abasore inkumi byabugijwe n'iki ubwo sizapirire ubwase bw'izika bw'amufuko ugasibwa bw'amufuko begenda kugana ugasibwa bw'amufuko si byaba n'umusambanyi yiba mu matelefone ugasibwa byabagatuye mu kuma. Umuriti jewe muri minsi niya nshingano Mwuka wera mwebwe mwe twitwararika abantu bakiri bato kuva ku bana basariye shuri kugeza ku bisore n'umumira n'amazi mbere no kubaka bashaka, ariko duhereye hasi bajya kuba ababyeyi bacu abo nyene abarwa bacurugana. Kandi urunigo niyo shengero ry'ejo, aba barakenewe n'isi natwe turabakeneye. Enda rero mwabana emera muzi umwuka wera, emera tubigishe mu rongo ingomezi zo kunesha isi. Mwebwe muroroshe hose murashoboka, mu bibi murashoboka no mu byiza kandi murashoboka. Turifuza ko ishengero ryacu rizokurikira twebwe ryoba rihagaze neza rihagaze mu mwuka, bironderwa ryari bironderwa ubunyene. Sema amena, sema amena, sema amena. Umunsi ndakurangiza ukuntu birandangize kandi Yesu adufashe, Yesu adufashe. Abatama barota inzozi shema kwetu turara atari n'inyuma abazirota tubuza turara babiri gusa ishengero ryose abatamagazi namwe murimo shiraho namwe abatamagazi murota. Yesu adufashe. Turagomba ibihe byo guhemuka ngo bigirene. Haleluya, haleluya. Ibihe byo guhemuka byongere bize, ishengero ryongere ryumvikane ko ari ishengero, ryongere ryumvikane ko mwe mugenda ari hari kuko ari ibimenyetso Yesu yavuze. Aho so nagombye guhagarara ubiriza rero. None uraka kandi twokora iki? Ngomba ngo turonde ukamera abantu kihano hano bwa kabiri mugacurondera nta kibazo bise mu buzima ndabona kubabwira niyo turondere we mugera ntaba twarakirijwe wo gushishika. Igihe ni kibi, igihe kiragoye cyane. Abasore nibo batari mu nkomezi bizorangira byanze, mugabo bahagaze mu nkomezi bemeye gukurikira inyigisho no kumvira mwe yera no
bigisha neza cyane muri Pentecote. Murabyemera? Turaba ababyemera turi kumwe. Yesu adufashe. None mwebwe nimubyemera ko bigisha neza. Subira muri turaba ababyemera basi. Turigisha neza. Ko ntaca twigisha. Hari abantu bantu babigisha ngurumva ibyaha muri yakoze mwaze kuvya muri Yesu. Ibyo yakoze bidakora muri byazokora byose byo byahariwe pe gushishika kwa mu witegenge. Icyaha kitihano ntabwo gihari. Uzumuka. Ashe guhindura ibisika biri imbere yacu. Tubashe kunesha igihe. Irame mwana barangije shamadana. Ugwaruka hagarara. Mwe nyene abakunze. Ugwaruka mwese haguruka. Ntawo kwigwa haguruka mwese mudazi ko ugwaruka. Uno munsi ngomba ngo bakozi b'Imana babasengere kugira ngo dukomeze kazoza. Igihugu cyacu cyaje mbona kazoza yanjye nanje. Ibyo byose ndabizi kandi je narayitambuye kandi mbona kazoza igihugu cyacu tegeze. Kabisa je ntayitambuye muganga ndamuganga je narayitambuye. None tuzoshikayo ntaje ko ntazoshikayo bashaka. Ariko dukora ikintu. Mwese muzoshikayo. None mugenda mukoze iki? Mugomba ko bagenda bakoreye iki? Emwe mugomba ko aba babyeyi bazogenda bakoreye iki? Bagize egera ngaho imisore n'inkumi ngo tuba muhagarara hagati ariko bambwiye mu magarara aho muri ariko kure muregera hafi. Ego tugomba ngo babasengere. Urabyumva? Muronke ingufu uno munsi n'umunsi wo guhezagirwa. Hari ibintu byinshi ukeneye mu Mana utari bwabona, ariko kanya kawe naka ko kugira ngo bironke. Tubasigire Eliya na Elisa yabwiye Eliya ngo ntugende utasigiye utasigiye. Hari ibintu yari yamubonyemo, hari ibintu bagira babasigire, hari ibintu bagira babahereze ngo mubisigarane. Ejo tuzoje dufise ugaruka ruri rukomeye ruhagaze neza. Rekaje mwongere abasenge ariko nakwifuza ko ntiza kandi ntimushobora gukwiga indoro mwese kuko urwaruka niko rwinshi, ariko nagomba umuntu wese muri mwebwe kandi muraciye ubwenge benshi muri abanyeshure afata ingingo ati ndagomba kw'Imana ingira mwiza kandi Imana irabishobora. Ubyumve kufasha ingingo. Natwe twatangiye gukorera Imana tungana uko mungana, twiruka ku misozi, umuntu yuzuye ubushobozi. Birashoboka mu bahungu, birashoboka mu bakobwa, birashoboka umuntu wese, birashoboka. Wiyugurure ufata ingingo yo kwema. Amen. Wiyugurure wumve neza. Imana ivuga ngo ntiyakundira ijambo rya Samweli ko rikokera hasi, agwiza inkomezi z'umutima n'iz'umubiri. Haleluya! Reka rero ubwiza bw'Imana bugusanga aho upfukamye, naho mwokubaza Imana ikubaze, muvuganira aho nyene kandi birashoboka. Mwami Imana data wa twese, Imana yera, Imana itameze nk'abantu, Imana ikunda ishengero kandi igomba kuryera. Haleluya, haleluya, haleluya. Uravugishije Yoweri, uravuga ibizoba ku bakobwa, ibizoba ku bahungu, ibizoba mbere no ku bagurano. Wewe nturobanura ku butoni, uwuguruye umutima wese uramwemera mw'izina rya Yesu Kristo. Aba bahungu bawe, aba bakobwa bawe
amavuta ubasiga amavuta mu izina rya Yesu Kristo ubagirire neza n'abana bawe kandi babakunda turabasengera mu izina rya Yesu Kristo turagoma ahungu buzuye mpemera turagoma abakobwa buzuye mpemera muri iyi minsi iherezo bashobora guhagarara mu kirengero bashobora guhagarara nka Daniyeli bashobora guhagarara nka Yosefu bashobora guhagarara nka Samweli. Haleluya, haleluya. Ubikore Mana muri iki gitondo, ubikore ku bana bawe, ubikore ku ishengero mu izina rya Yesu Kristo. Turagomba mpemera kwagira icyakoze, turagomba mpemera asigara mu ishengero kwari watuma bikoreka. Nibikoreke muri iyi mitima, nibikoreke muri iyi mitima, nibikoreke muri iyi mitima mu izina rya Yesu Kristo. Reka ubwiza bw'Imana busemusenanisha abantu bawe bahemuke mwami, ubwiza bwawe bubasige, bongere babone ko bavuze icyo bamaze mu ishengero, bongere babone ko bavuze icyo bamaze mu ishengero mu kugendana nawe wuzuye mpemu yera. Reka mpemu yera n'abagome kobereye guca bugufi mpemu yera n'abagome mu izina rya Yesu Kristo. Ubwiza bwawe bubareko, natwe tubasengeye gutyo mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. bagomba gusenga abakuze bahagarara tubifatanye byose, harimo gusengera n'ibyaha, hagacamo no gusengera kandi nabo nyene bongere babyuke. Hari abantu bahora bisinziriramo ugasanga barasinziriye kumwe kwahe barasinziriye, ugomba gukanguka bamwiti rikangure basurume mufe Yesu n'umukino akure ntusige ko gukina uri hafi utora dukagusa niba mukuru aho reka Imana yongere ikore ku bugingo bwawe. Turongeye kugushimira Yesu, turasubiye kugushimira Data, turagushimiye nyene ishenge, turagushimiye nyene ijoro risi, turagushimiye ku ijambo ryawe ririkorera cyane. Ndasengeye ubwoko bwawe Mana, ongera ubufashe, ongera ubugendane, ongera useruke n'Imana, ongera uryuze tubone ubushobozi bwa mpemu yera. Amen, 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 amen. Tumvise iby'igihe cy'iherezo ku batama n'abatamakazi n'imiswa n'inkumi ko bazokundura mpemu yera mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Turasengera abatama ngo bundure mpemu yera Mana, subira ushyire mu ikangura n'ubundi mu vyugo shengero ryawe Mana, twumvise ngo mpemu yera niwatoka ijana mu ijuru, sukumuriro n'umucanwa mu izina rya Yesu. Kubatona bakuzi, kubari bamaze kuzima, kubari bamaze kumva amatsiko zaheze, kashema kamushima Mana, ururutse ubushobozi bwa mpemu yera. Urakoze Mana, urakoze kukanga ishengero ryawe, urakoze kurihezagiye, urakoze kubyo ukoresheje umukozi, urakoze ku mabanga yawe y'ijuru duhishuriye. Iri shengero ryawe rize gutaha ryose ryumva ko bwa bushobozi bwa ca gihe bwurukiye muri bo. Urakoze kuvyumvise kandi urakoze kubikoze, ni muri rya zina rya Yesu Kristo niho tubisavye, amena. Si ibyo gusa mpemu yera akora abarwayi, duza amaboko kugira umunsi w'inyuma byo badesha umwanya abarwayi gusa, shira amaboko hejuru kugira ngo Imana ibagende. Ndabihamya bwo kubihamya ko Imana yacu ikiza abarwayi. Murabyemera?
data wa twese uri mu ijuru, turanezerewe kuba hano imbere y'inyangaza. Mwebwe yera umwigisha wacu, mwebwe yera aduhishurira amabanga, mwebwe yera aduha ingabire, mwebwe yera aduha ibyizigiro, mwebwe yera aradukiza indwara, mwebwe yera araturongora. Yesu waravuze ngo yigome ngo ndabarungitse muzokora nk'ibyo nakoze, ngo mbere muzokora ibiruta ibyo ko ngiye kwa Data. Iri sinzi ry'abantu rihagurutse, urarwaye, natwe turi hano ibyago nabyo ubutumwa tuvuga, turi hano n'abahamya neza kuri Imana ikiza, turi hano ntarabubona mwebwe yera, kuko wavuze ngo arabona mwebwe n'abana b'Imana. Kubw'ibyo nyakubahwa turasenze ngo abantu barwaye bose badugije amaboko bakire mu ndwara zitandukanye bafise, ari mu migongo, ari mu mitwe, ari zananiranye za kanseri cyangwa bya bindi babona bikira. Mu izina rya Yesu turategetse, turi mu bubasha bwa mwebwe yera, abantu bongere bidegereze, buri wese atashima mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Ubatize